nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Gisha TV twongeye kubaha ikaze kandi kuri uyu munsi wa none kuri Gisha TV mbere na mbere twongeye kutubashimira kuntu mubandanye mudushigikira aho muri hose Imana ibaduhere umugisha kandi na none turanabifurije kandi umwaka mwiza w'ibihumbi 2022. Uyu munsi rero turi kumwe n'umurongozi wa Gisha TV Pastor Diamond Mugisha aho tugiye kumubaza ibintu bitandukanye imigambi n'imigabo y'uyu mwaka ukuntu ibintu byagiye bigenda nanone turagana no ku topic ari specific kuvyerekeye mariage na divorce. Mbere na mbere tubahaye ikaze Pastor Diamond. Murakoze cyane. Murakomeye mumeze neza. Turashima Imana. Amen amen. Rero mbere rero kutwinjira rero muri topic zi specific reka tubabaze mbere na mbere mbega uyu mwaka w'ibihumbi 2022 niyahe migambi niyahe migabo mufise nk'umukozi w'Imana mu murimo w'Imana muri kumarakora no muri rusange mu itorero? Ndabaramukije abariko barakurikira kino kiganiro n'abazogikurikira kandi nshimira ikibazo ciza muheje nshima ku kibazo ciza muheje kumbaza. Tugitangura umwaka twaravuze yuko twagiye abantu benshi inshuti n'abagenzi bagiye batubwira ibintu byinshi kubijanye n'abarundi. Kubera ko naho ndi umunyakanada amamuko yanje cyangwa amavuko yanje ni mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu yandi majambo nta wibagira ibumbeho. So mu yandi majambo ni wacu ndi Burundi udateye amazi nk'uko barabivuga kandi nkunda igihugu cyanjye nkunda n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose. Of course hatangura Imana mu bugingo bwacu hama havuyeho Imana. Umuryango ni ikintu gikomeye burya ugiye kubiraba no muri creation no mu kurema imbere yuko Imana ishiraho no vuga ni urutonde rw'isi cyangwa rw'ibihugu n'ibindi yabanje kurema umuryango. Burya umuryango rero ni ikintu gikomeye cyane imbere y'ishengero riba habanje umuryango. Uvuga ngo Imana yararemye irema ibikenewe byose kugira ngo umuntu ashobore kubaho. So mu bikenewe byose reka mvuge ni irema Burundi. Hanyuma imaze kurema ikirema Umurundi kugira ngo Umurundi azoshobore kuba mu Burundi aguge neza akorere igihugu ciwe. So rero havuyeho Imana automatiquement tukunda umuryango inshuti n'abagenzi. Umuryango urumva barimo abavyeyi batuvyaye uwubatse abarimo umugore hakaza abana habamwe abavukanyi hakacaza inshuti n'abagenzi. So rero niyo mpamvu nari ntambwe ndakunda Burundi ni igihugu cyanjye barutse kandi nifuriza ineza mu buryo bwose bushoboka. Rero nabivuze mu biganiro biheruka mu buryo bwa audio yuko muri bimwe byo mu migambi tuzokorako cyane tuzobwako cyane mu 2022 hari cyane ku kintu gikomeye tumaze iminsi turiko turavuga ko cyari kintu ngo ni kuki abarundi badafashanya cyangwa badashigikirana. Narashoboye kuvuga yuko nivyo nivyo kwifatira mu kivunga biragoye kubera ko ntawo uvuga yuko abarundi tudafashanya mugabo hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko niyo twoba dufashanya si mu buryo bushemeye reka ndabyite gutyo hari ababikora ariko abatabikora ni benshi. So ku buryo bwinshi twaragiye none tunabyerekana kandi naranasubiye gusobanura ndafise experience ku gatwe kanje ibyo nashoboye gucamo nashoboye kubona nk'umuntu narabaye mu quartier menshi gisagara cya Bujumbura. Narabaye navutse mama mbyaraba mu Nyakabiga papa mbyaraba muri ville mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma nakuriye Ngagara no Kwijabe niho novuga yuko ubuzima bwanje ndabuzi mu Ngagara no Kwijabe. Hanyuma narabaye Kiriri kwa mukuru wanje narabaye mu Kinindo kwa makuzine ivyo nivyo narabaye no mu yandi makartier mbana n'abagenzi
mugaha uri mu mwanya mutoya ibintu hamwe n'ibyo mu Gatoki n'ahandi hatandukanye aho nagiye mara umwanya munini gisagara cyose nakimaze mu mwanya munini. So mu yandi majambo naragendeye amakaritiye yose kubera ko nagiye nigana n'abana baba mu makaritiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Naragendeye intara zose z'igihugu cy'u Burundi, intara zose z'u Burundi. Ndazigendera ngira umujene ntarakizwa ntaraba mu by'Imana, ndahazi ntarakizwa. Hanyuma ndagendera izo ntara zose turiko turazisengera hamwe n'abandi bakozi b'Imana, twari hafi twari 12 tugenda intara zose z'igihugu cy'u Burundi mu 2004 canke na 5 intara zose tugenda tuzisengera mu gihugu cy'u Burundi. So mu yandi majambo no kuvuga ngo Burundi ndabuzi. Hanyuma cangira amahirwe yo kugenda mu bihugu byinshi, ibihugu hafi canke birenga 25 harimo ibihugu nka byose bikomeye bya rutura mu gihugu cy'u Burayi, mu bihugu by'u Burayi. Hanyuma Amerika du Nord, Amerika na Canada, Amerika amayeta menshi gose muri Amerika arenga 40 ndamaze kuyagendera. Hanyuma naragiye muri Aziya, Ubushinwa, Korea, Thailand, hanyuma Amerika Latine, Amerika du Sud za Ecuador, mu kigobe c'Abarabu, Palestine, Israeli. So mu yandi majambo no kuvuga ngo ibyo byose nari navuze muri Afrika maze kujana mu bihugu bitari bikeya, za South Africa, za Ethiopia, za Malawi na anyway mu yandi majambo no kuvuga ngo hari ibihugu byinshi maze kugendera. So muri ibyo bihugu byinshi nka 80% y'ibyo bihugu babamwe Abarundi, hari Abarundi benshi babaye. So mereye kuri babandi nzi mvuka nkura, nkaca nduga kuri babandi nabonye muri ibyo bihugu, ndashobora guhagarara nemye nkavuga nti Abarundi ntidufashanya uko bikwiriye, ntidufashanya uko bikwiriye, turagirizanya imitima mibi, turagirizanya inzigo, turagirizanya ibintu byinshi biteye agahinda ku buryo ndazi ko dora tubigana n'abantu benshi baranumva Abarundi benshi bavuga ngo umurundi ngo niba ufise akabotike nga dore ko mugana cyane hanze y'u Burundi, ufise botike, ufise restaurant, ufise ikintu cyose ubu uri kurakora nk'umurundi, ngo umurundi ararengana akaja kugurira ku mubanyi ariko acuruza nka bya bindi nyene uri kuragira iki uri kuracuruza, ngo kugira ngo ntateze imbere undi murundi. Birateye ubwoba. Niyo turiko turabigana n'abantu benshi babisuzugura. Hari umuntu yambwiye ati Abarundi nuko dutahura umengo twaremanye agasuzuguro. So ivyo rero naravyize yuko ikiri mu mutima ndakigaragaza nkakivuga, nkagerageza kutarengera karimbo umuntu yagira uwo ntuka nagira uwo mbwira nabi. Mugaye ico mbona ciza ndagishima, ico mbona kitari ciza nkavuga ni ikintu si ciza. Rero Abarundi turakwiye kwikebuka. Narabivuze mu ndwi zingahe ziheze, genda urabe nko mu karere ndaguha akarorero nko mu karere abakinyi b'u Burundi, ekipe inama mu rugamba ari ikipe iteye ubwoba yubashwe muri Afrika. Hanyuma abaririmbyi mu Burundi duhereye ku badutangura kera, abo turatwumva Abanikiza David, byinshi kure ntavyo nibuka ariko indirimbo ziwe ndazizi. Ukacuza abo nshobora kuba mvuga nti nakuze numva cyane yari Christophe Matata n'Abahaga, abo bantu bari bitangaza tugeranije n'abandi. Rero n'abandi bacacu wa Miss n'abandi bari bitangaza mugabo mu byo buri lokal. Mugabo nka cyane nka Christophe Matata muhisi Imana mwakire kandi twizere ko yamaze kumwakira. Indirimbo ziwe zararenganye imipaka y'u Burundi, ziragenda gushika muri za Uganda, muri Kenya, muri Tanzania no mu bindi bihugu bitandukanye. So ugicuza mu nyuma zabo haraje abandi ba Kidumu n'abandi abona abantu nzi hari nk'abo mbona abajena bitwa ba Fariyazi, abitwa benshi ari nabo ndabazi ari batoye bariko barakura ndababona kubera ko mukuru wanje yari umwe mu bantu babafashije cyane kugira baje hamwe, no kubafasha financièrement, no kubafasha kugira ngo ibyo bariko barakora bishobore kugera kure. So benshi muri bo narabo abitwa Baroriro abo bose narababona. So ariko uyu munsi uri kuraraba ingene mu bihugu bibanyi Tanzania, Kenya, Uganda ugashiramo n'u Rwanda. U Rwanda kera abaririmbyi bacu bose mu Rwanda yari finale, ariko uyu munsi ugiye kuraba usanga umengo ivyo bihugu vyose
byaradusize yego byose usanga byaradusize. Abo baririmbyi bacu niyo baririmbye ko kuva abantu benshi batangura kubimbwira tukabiganira muri gisha twake dutangura kuja kuraba gushakisha ku ma YouTube channel n'ibindi kugira ngo turabe aho bamwe bageze gusumba abandi. Usanga abarundi bari kure, ugasanga indirimbo y'igitangaza yo kuryohera abantu no kwiryohera, usanga umurundi ifise nk'abantu bayiravye 30,000 50 bari danje 100 miliyoni hatari. Mugabo aho mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya indirimbo isohoka mu musi umwe mu ndwi imwe amamiliyoni. Kandi muri amamiliyoni ugasanga abarundi bari muri benshi baravye izo ndirimbo z'abatanzania, z'abakenya, z'abagande, z'abanyarwanda. Iyo mvuze benshi sindi kuvuga ngo mu miliyoni mvuga abantu 50,000 100,000 abarundi. Mugabo abarundi badashobora kuja kuraba iyo Kidumu yaririmbye, badashobora kuja kuraba iyo Roriro yaririmbye, badashobora kuja kuraba. Hari abarundi benshi cyane ubwo n'uburerero ntanze sino jangaho ngo beshe ngo ndiko nda promoting cyangwa uyu kugira ngo ejo ntihagire abantu ngo pastor yavuze abo nibo baje byihuta. So ivyo nk'ivyo jewe ndabibonye bintera agahinda bikanambabaza. Na cyane cyane abo muri diaspora dusa arundi benshi cyane batarwana n'amamega nk'uko bavyita. Niba usanga wanashaka ariko barabizuza abandi z'abatanzania, z'abakenya n'abandi ko barabiza Diamond n'ibindi byashushe byagize iki, ariko ari z'abarundi nziza. Aho rero ari nanguriye hirya navuga ati pastor azanywe by'abaporoti, reka rero tuje mu barokora. Abaririmbyi biwacu nta muririmbyi ariho nka Apollinaire. Yaririmbye indirimbo ata WhatsApp ibaho, ata YouTube ibaho, ata ibyo byose byari bya Facebook. Indirimbo ziwe zikagenda isi yose. Isi yose ukagenda niho ujya mu ikona yahe ugasanga icyo gihe yari amasede nanuko ari YouTube. Nibyo narekonda ugasanga indirimbo ziziraho hose. Gitanga igenda urabe kumbure channel yiwe urabe indirimbo ziba ama views zifise ucugereranya n'abandi. Usanga abarundi twagiye kuraba iz'abandi, twagiye gushigikira iz'abandi, ariko za bene wacu navuze Apollinaire rero badudero n'abandi. So kweri ko umuntu avuga ati sinshobora ujyane nagenda nzona muteje imbere. Muga ico tuba tubagiye ni kimwe nuko wewe ntushobora kunteza imbere, ariko Imana ni inteza imbere. So mukunteza imbere ica mu bantu shobora kuguca ko wewe wanse, believe me, izoca ku wundi. Impera n'imperuka. Mugabo birasuzuguritse, biragayitse. Jendi mu magroupe atandukanye y'abarundi tuganira ku gihugu, ku buzima bw'igihugu, kundi gihugu. Iki niwo bambere ngira ndakivuge. Ayo magroupe kenshi ndagiramo agahinda. Ndagiramo agahinda, ariko ndabivuze gutyo nibaza ko bazokumva. Ingene usanga groupe irimo nk'abarundi 100, 250, ugasanga abarundi nyene indirimbo yasohotse mu gihugu kanaka puf barayishizeko. Amajambo umuntu wo mu gihugu kanaka yavuze barashizeko. Iminsi yose muranimvira n'abarundi bariko baravuga ibintu byiza, abarundi bariko baririmba indirimbo nziza. Nukuvuga ngo birateye isoni n'akamaramazi. Ukamara indwi ukwezi uri kuraraba bariko bavuga iby'abafaransa bavuze, ibyo muri Afrique de l'Ouest bavuze, ibyo mu bihugu bibanyi bavuze, ibindi byo bakoze n'indirimbo zabo. Umengo bajeje kwamamaza ibindi bihugu gusumba uko bamamaza bene wabo n'ivyo bene wabo bariko barakora. So ico rero nabuze biri mu bintu tuzohagarako cyane muri uyu mwaka. Ico nizera mu nzira imwe cyangwa iyindi hari bamwe bizofasha cyane natwe twese bizodufasha kugira ngo uyu mwaka abarundi twige cyangwa turabe ingene twogerageza kubishira ku rundi rwego. Ingene twoshigikira. Bakoze cyane gose pastor. Nk'abantu abariko badukurikirana tuributsa ko Pastor Diamond arongoye ishengero rya Transformation Church Montreal. Nanone pastor ndumvise ko mu migambi n'imigabo y'uyu mwaka cyane muhagarikiye mu gufashanya. Donc gufashanya gushigikiranira none nikambaze mu buryo buri direct kuri wewe kumbure ku bantu atanabizi. Ego nibiroroshe bwati dufashanye duhamagara abandi gufashanya. None
ku giti cawe nka Diamond Mugisha turetse no Pastor Diamond Mugisha na Pastor Diamond Mugisha aha uhagaze nk'umuntu umwe nibiki nko mu kujya wavuze ati mu buryo bushemeye mu buryo bufatika dushigikiranire ni giki wowe kurakora kugira ngo nivyo vyose ukontribue muri uko kuntu abantu tukumiye gufashanya urakoze cyane mbaje ikibazo cyiza imbere ko ninjira muri ico kibazo yego naringira nongere akandi kantu gato kuri jana nariko ndavuga ubwa mbere nariko no ico nosaba yego Murundi wese ahari nuko twogerageza uko dushoboye kose tugashikira bene wacu kandi iyo mvuze gutyo suko nifuze ko dushigikira ababanyi oya ni byiza kubashigikira mugana biriya tubwira duheri Yerusalemu Yerusalemu ni wabo w'umuntu kubera ko uyu munsi nugende mu gihugu cy'u Rwanda ugende muri Kenya ugende muri Tanzania ugende mu Bugande ugende muri byose byo muri Afrika ikintu uzosanga bose bahera mu bihugu by'iwabo niba bariko bamamaza indirimbo z'abaririmba indirimbo z'Imana z'abaririmba indirimbo z'umwidagaduro kwiryohera no kuryohera abandi ibintu byose niba ari imikino niba ari amayikipe niba ari iki babanza ivy'iwabo rero abarundi nta kibazo gihari tushigikiye abatanzania abakenya abagande na cyane cyane abanyarwanda ko abanyarwanda n'ababanyi kandi tumeze nk'amahasa nta kibazo gihari muga twahereye hehe Yerusalemu twahereye iwacu Burundi kuko n'abandi bahera iwabo so kandi muri ibyo personnellement ku gatwe kanje caninjira muri mwari kuravuga mu nzira imwe cyangwa iyindi bisi ibikorwa byinshi ngora bifasha cyangwa bishigikira abantu muri ibyo bihugu bitandukanye kandi batarabarundi mugabo nikibuza yuko na cyane kandi nohera hehe Yerusalemu so rero nzoza kuri cya kibazo ariko urambaza ku gatwe kawe n'ibiki ukora hari ibikorwa byinshi nakoze ariko muri icyo gihe nishimiye ko bijya ku radio cyangwa kuri televiziyo ariko ubunye nzobishirako igituma nzobishirako ni kubera iki si kugira ngo nereke abantu yuko ndabikora oya kuko jewe imyaka maze wabone nimba ndazifise mu yandi majana n'ubwo ngo ndasaza ni byinshi cyane nakoze muri ubu buzima ata televiziyo ata radio ihari ata kamera ihari suko zitari zihari byari bihari ariko je nari naravyanse icari caratumye naravyanse ico gihe ni kwera ko nabona kenshi abantu babikoresha kutariko so byinshi rero nkagira nabikora ndabikorera Imana n'umuntu w'Imana inshuti n'abagenzi ariko ubunyi gituma nshaka yuko ndabishira ku mugaragaro ni kugira ngo nensite donc nigaza abantu ni muze dukore a great leader lead by example c'est ça kugira ngo murabe hari ibyo biriko birakora hari n'ivyo namwe muriko murakora nta kibazo namwe ivyo muriko murakora ni mu bigaragaze kugira ngo n'abandi nabo bibatere motivation bari motive bahaguruka bavuga ati man nakariko arabikora nakariko arabikora nimba watacu uriko urakora umuti y'abantu reka nanje ngere mu kirenge mu cabo canke reka nanje fashanye nabo canke dushigikirana so ivyo nashoboye gukora narashoboye gufasha abantu mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi cyane gose abona gira ubuntu n'Imana nkarira Minervare amashure nkarira kwa muganga nkabaha imitahe barahari kandi batari bakeya gushika kuri iyi saa turavugana hari abo nafashije guhimitahe mito mu nkambi z'impunzi mu gihugu cy'u Bugande mu gihugu cy'u Rwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda mu mpunzi cyane hanyuma n'abandi bakozi b'Imana abandi bakozi b'Imana b'abagenzi nzi ubuzima baba bariko baracamo bafashe ubwoko bw'Imana ari ugasanga kubera ubuzima barimo biragoye duke rero Imana yagiye imfasha narashoboye gukora shoboye gufasha bamwe turagura inka shoboye gufasha abandi tugura ipikipiki kugira ngo barabe ko ari ikintu covamwo nashoboye gufasha abandi baragira umutahe bakaza barahana kugura n'umuntu agenda agakora hanyuma agasubiza iyo groupe
ivyo rero kubikora si uko nari mfise ivyamurenge canke nari mfise byinshi ariko ni kubera kuva nkiri umwana mutoya ndiko ndakura na cane cane maze kuja mu murimo w'Imana naraciye mu bihe bigoye mu bihe nanje nk'umukozi w'Imana atakintu na kimwe nari mfise ugwana no kurondera amahera y'ifana ugwana no kurondera kabisi ugwana no kurondera utunagosha twanje so ariko navuga ni jewe umunsi Imana izomezagira byari no masengesho yanje ndifuza ko nanje noba isoko y'umugisha ku bandi nanje ntezagira abandi bakozi b'Imana nico gituma rero nabikoze gutyo nashoboye gufasha muri Kenya amashengero ashikafa 5 gutanga amakaye ku bana naho bikiri hasi kubera ko uburyo bwinshi nkoresha novuga ko ari uburyo bw'umuryango wanje ubuze umuryango wanje jewe umufasha wanje n'abana so hanyuma ariko hariho inshuti n'abagenzi ubwira gutya kazana umurage gutera ibihumbi 100 nabyo bikagufasha kugira ngo ushigikire iyo uze ibihumbi 100 ntibaze muri ibihumbi 100 by'idolari oya baje kamwe idolari 50 idolari 100 shize mu Barundi bari nka 200 300 miliyoni nkamwe n'ivyo ariko nibaza yuko muri iyi myaka ingahe hari ibihumbi byinshi by'amadolari Imana n'uyu munsi ari gitola twicara madame none ubwo buryo bwavuye tugatahura kuko twagize umutima Imana yabikoze mugabo turiko turaraba byavuye mu cyo no kwitahura tubona byavuye so ivyo rero biri mu bintu twagiye dukora ni naco gituma nagira vuge n'irindi tangazo ryihuta itangazo ryihuta ni kubera ko muri iryo tangazo nari nibagiye kurigisha twarashoboye urumva mvuze gishani je ndayirongoye ni yari initiative yanje nk'umurongozi wayo kugirisha amahiganwa abaririmbyi bato hamwe n'abakomediye bato aho nizera yuko muri ayo mahiganwa yose uko ari abiri twashoboye kwegeranya amahera atari munsi y'ibihumbi birenga 5 by'idolari ibihumbi 5 by'idolari kugira ngo tubashigikire so ivyo byabaye muri uyu mwaka uheze gusa hirya y'ivyo bindi byose rero itangazo nariko ndavuga nuko muri iyi minsi iri imbere twifuza kugira irindi higanwa iryo higanwa tuzogira kubera ko benshi bagiye babinsaba bati tuma utanga make ariko haronke benshi nico gituma twifuza kugira ihiganwa ry'abanuze y'abakomediens abaririmbyi aho abantu tuzokuramo abantu 10 hanyuma buri mugwi wose ukaronka $100 donc abantu 10 $100 hanyuma kubera iki kugira ngo ayo mahiganwa abe kenshi kugira abaronse amahirwe uyu munsi umunsi ukurikira abandi baronka amahirwe hagenda haronka benshi kuko mu biheruka haronka gusa 3 ababaye ba mbere 3 cyangwa imigwi 3 ya mbere cyangwa imigwi 5 ya mbere rero tuzogera tugira imigwi 10 mu baririmbyi mu ba comedian abantu 10 mugabo abantu 10 bazotogwa n'abandi kuko ari igihe kugira ukigira abantu 30 cyangwa 40 so biragoye kugira ngo wewe ucagure 40 no 10 ukuremo 10 muri babandi 40 ariko intumbero zari kugira ngo ashikirwe benshi bashoboka kujya umwaka ushobora guhera hamaze kuronka udushimwe nk'abantu bashika hafi 50 hagati ya 50 n'ijana aho ni mu rwego rw'abafise izo ngabire no z'abarundi dukeneye kugira iki dukeneye gushigikira hanyuma hakabaho ubundi buryo bwo gushigikira abakozi b'Imana so abakozi b'Imana ingene tuzobashigikira nabo nuko abantu bazodutubwira amashengero muragatubwira ati ariko ni kuvuga amashengero mato kuko amashengero atandukanye hari amashengero yishoboye hariho ari hagati na hagati hariho n'abatishoboye so cyane cyane dukeneye amashengero matoya aho abantu bazodushingira nawe bakatubwira ati mu ntara naka y'igihugu cy'u Burundi canke mu nkambi kanaka mu gihugu kanaka hariho ishengero pastor wabo ni naka iryo shengero turifuza yuko ryoronka agashimwe kubera ibi n'ibi nico gihe dushobora kuzoronka amashengero menshi ariko dusha tuguha abantu bitorere ayo mashengero
nkangahe dushobora kugira iki dushobora gufasha muri ubwo buryo. So muri icyo gihe nahone twifuza kuzotanga $100 ariko 30 akaja mu mfugo wa pasiteri. Pasiteri mukuru kubera ko yareze neza iryo shengero n'atarirera wenyine afise abandi barirerana nta kibazo 70 azocaja mu ishengero. So urumva amahera nirumve tuvuga 70-30 amahera menshi kuko hariho benshi narabaye mu Burundi narabonye amashengero ndabona amashengero hanze y'u Burundi hari amashengero kugira ngo baronke $100 mu marundi n'ibihumbi amajana nkangahe kugira bayaronke ari ikibazo kigoye cyane. So rero ni muri ubwo buryo muri uyu mwaka tugomba gufasha amashengero harimo n'abakozi b'Imana kuko mu byo nkora byose abakozi b'Imana baguma bari priorite. Eglise number 1 mugabo ijana n'umukozi w'Imana kubera ko nzi ubuzima bacamwo buragoye nibyo bitameze ni 30 ashire ku mufuko kumbure nawe agurira agafanta abana agurira akantu gatoya umugore cyangwa musohokane bashima Imana kubera ibikorwa ariko barakora kandi kugira ngo muri ibyo bikorwa ni kugira ngo n'abandi babibone kuko nibaze yuko je ndabikoze uwundi mu pastor akabikora uwundi mu Kristo akabikora uwundi mu Kristo akabikora uwundi mu pastor twese tukabikora ni benshi bazoshobora kugira iki kuko amahera hariho benshi bashobora kwibaza ngo ni make ariko nazi ko atari make kuri benshi ashobora gufasha mu buryo bukomeye kwereka nawe mu pastor umwana w'Ubujumbura ariko nazi ko ari iminsi myinshi cyane narondera kugira ngo narayaronka kubera ko n'umunyabujumbura ufise inshuti ufise abagenzi mugari igihe wamara indwi zingahe cyane n'ukwezi kugira ngo uronke ibihumbi ijana ari ikibazo gikomeye cyane ari ikibazo gikomeye cyane. So ndabizi yuko ari ibintu bigoye niyo mpamvu ari umutwaro kuri jewe kandi uko Imana izogenda idushoboza iduha uburyo niko natwe tuzogenda dukora mu buryo bwagutse. N'icyo gikorwa cy'amakaye ndifuza yuko Imana ishoboza ikampa uburyo kugira ngo mbandanye ngira iki ndagikore mu buryo bwagutse. Hanyuma ikindi kintu ngwaye cyane ibintu byo kuvuza abantu carte d'assurance maladie Burundi kera bayita carte d'assurance maladie mituweli yari y'abakozi ba leta abatagira akazi bacu bakoresha amakarite d'assurance maladie sinzi uko ni umunsi ariko bicitwa barambabarira ko haciye imyaka myinshi nari mu Burundi mugabo icyo naco ndacifuza kubifasha bari na cyane abari mu Burundi kubera ko ibyo dufise byose muri ubu gihe Imana yabiduhaye hanyuma n'igihugu kikabigiramo uruhara yonze mu gihugu kibigiramo uruhara ni kubera ko igihugu cyacu hari abavyeyi batubyaye bavuka muri icyo gihugu hariho ababanyi batureze muri icyo gihugu. So mu yandi majambo no kuvuga ngo hirya y'Imana hari igihugu cyakoze rero nimba Imana yatugiriye neza ni ngombwa natwe tugire neza abandi. Yes urakoze cyane gose pastor ndumva ufise imigambi myiza kandi myinshi none nk'umuntu vyitwa ko atari hafi yawe ngaha muri yaje cyangwa adafise amakordone yiwawe ati ndumva imigambi y'umupastor ni myiza ashaka kugushigikira ashaka kugira ico mfashije ico muvuga ati umuntu ashaka kubakura gute imbuga ngurukana menye zirahari sinzi ukuntu umuntu yo reaching out nyene directement ikintu ca mbere muri icyo gihe turiko turafasha hari nk'abantu dushaka gufasha cyangwa nk'amashengero tuzora dushira ko amatelefone y'ayo mashengero kugira ngo umuntu ashaka kubafasha directement abikore directement avugane n'ayo mashengero kubera ko ni bya bitwaye tugaruka muri bimwe bya bindi by'abarundi kubera ko hari igihe uti muraca kuri twebwe cyangwa mu kordone zacu nizi umuntu arubika $10 ejo mu gitondo acavuga ngo mu pastor mugisha bara yacu arayamaze so aroke kubona Imana yaduhaye n'igihe twari batoya ataco dufise nta mahera y'umuntu tugeze turya mu buzima twaragwanye mu buzima turarya ivy'imuhira hanyuma ivy'imuhira tumaze kuhava imuhira ugatangura kugwana n'ubuzima bwawe ndashobora guhagarara nene nkavuga ko atamuntu ufite ideni
kandi n'uwo yibuka ati hari ideni wari ufite akanyandikira nzoca ndarimwishyura. Ico ni cyane. Ikindi kigira kabiri, ndashobora kwicara nemye mvuge ko atamara nigeze ngifaranga ryiwe n'umwe, ahari nawe yonyandikira nawe nkamwishyura. Hanyuma ikindi naco muri imyaka myinshi n'imyaka 2-3 muri iki gihe twari muri covid, kuko nanje mu murimo w'Imana naraciye ahantu hagoye cyane, igihe byari bigoye ntashobora gufasha n'abandi. Ariko muri imyaka 3 nabonye Imana 3-4 ingirira neza ku buryo nshobora gutangura nanje gufasha abandi. So nishimira madame n'abana ko bashoboye kunyemerera tugashobora gukoresha ibihumbi byinshi by'idolari, pana by'amarundi by'idolari kugira ngo tubikoreshe mu gufasha abandi. Bari gushobora kuvuga ati turabyansa. So idushoboje bigize dushobozana n'ibindi. Niyo mpamvu nashaka umuntu ejo kubera $20 cyangwa se nk'aho nawe ubwabo akavena menshi, mugabo umuntu atangure kubera $50 cyangwa $100 yarungitse atangure musoko ni ruze. Oya mugabo nkuko nabivuze tuzogenda dushira ko amanuze amatelefone y'ayo mashengero twafashije n'iki, hanyuma umuntu ashatse kubafasha abandanye bafasha. Mugabo hari inshuti zacu izo zamaziro, hari inshuti zacu, hari abagenzi bacu, abantu uruyo mu inshuti n'abagenzi niyo abandi bavuga ati turi amurugikiye arashaka rye turi kumwe na Karonda gwaye atohangayika kubera ko yarungitse saa niyo 10,000 no byo $10 cyangwa $100 by'idolari atamutima ushobora gusimba cyangwa ngo agire abo barahari. Mubari ibintu by'amatelefone nanjye si byo kuboroka ibintu mu mutwe si kirenga, mugabo andiko ndaba WhatsApp bashobora excuse gatoyi nari mbonye bitari byo nako ndaraye nimero ko nani yumva nzi mu mutwe ni bantwenga gati zamvi n'indanje bashobora kutwandikira ku guteranya 1 4 3 8 5 ubusa 4 indwi 2. So navuga ati muri babagenzi zacu ndavuga ati nanjye ndashaka kugira gufashanya namwe, ushobora gutwandikira tukabivugana, ariko ibintu twese byose dukora tubikora mu muco. Kandi nkashimira ishengero Église de la Transformation, ishengero ry'intumwa muri Canada, kubera ko n'umuryango wundi ukomeye Yesu yaduhaye mu muryango wacu, kandi n'umuryango udusengera cyane, udushikira mu buryo bwinshi butandukanye, kuko iyo Eglise itadusengera, iyo Eglise itadushigikira mu buryo bwinshi butandukanye, hari byinshi tutoshoboye. Hari byinshi tutoshoboye. Rero amasengesho yabo turayumva aho turi hose, amasengesho yabo turayumva, support turayumva aho turi hose, kandi iyo Imana yatugiriye neza nk'ishengero hari igikorwa gikomeye ishengero ryagiye rifasha nko mu gutanguza amashengero mu biyaga bigari, muri Kenya, mu Bugande, tugo turasenga kugira dutangure mu Rwanda. Novuga ngo biciye mu ishengero naho hari abafashwa mu buryo kandi budasanzwe, mu buryo bukomeye. So rero nico nagishima gose. Urakoze cyane gose pastor. Umva ko turavuga muri topic iri general, kandi twavuze ko mu mwanya uri imbere zo kwinjira mu yindi topic yerekeye mariage, divorce, kuresha, ibintu hamwe n'ivyo bitandukanye. Ico nkunze muri byo uvuze nuko mu gushikira umuntu udushikire mu buryo bufadika. Nkunze kushigikira ugaheza. Hari ukuntu gushigikira umuntu ugasanga umuntu ashigikira agakunda ko amara ko aramusaba. Umugabo ubwo ati jewe nkunda ko ndagushigikiye, ndaguhaye ya projet, gira ico wimariye kugira ngo nawe kugire ko inyungu muri long terme, pana ko umuntu abari juste en court terme. Ni vyiza nanone ka tuvyitoze twege nyene tubandanye tubigira. Sinzi nimba mugenzi wanje turi kumwe afise ikibazo kuvyerekeye ivyo bintu canke tuje muri zo topic rero. Je nayifise akabazo kamwe, wavuze ngo ko umurundi ahari hose yogerageza kugira ngo ashigikire abandi
tukaba tubizi ko i Burundi hariho abantu par exemple bariko barasohora indirimbo bakaririmba abandi bagafasha imfuvyi n'abapfakazi canke n'ama-eglise ayo mato mato nyene afise mugabo ugasanga ni mato mugabo abapasiteri bakagira uko bashoboye kose kugira ngo ijambo rishike mu bantu. Ni igiki abantu baba hanze y'i Burundi bokora eske kuko ni benshi bakeneye gufashwa i Burundi twese turabizi eske bocahe ko hari abavuga ngo ntababizi ngo ntibavyumva abo baririmba ntabo bamenya eske bobigenza gute kugira ngo basi baze baramenya nabo baririmba kugira ngo bashobore kubashigikira canke abo baririmba nabo boshigira gute amaproduit yabo aho twese dushobora kubona kugira ngo dushobore kubashigikira. Sinzi ko urakoze ubajije ikibazo ciza ntuzeya igihe tugira ihiganwa ry'abaririmbyi cyangwa abakomediya kuri Gisha TV twarashizeho indirimbo zabo bose hanyuma hirya y'ivyo n'abakomediya twarashizeho komedi zabo hanyuma umuntu agiye nko kuri Gisha TV akaraba mwema murongo yatijengeye gufasha abantu iyo tubwira tukamuha kontakte akavugana nabo directement ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri no muri aya mahiganwa agiye gutangura mu minsi iri imbere turasaba komediye benshi cyane rwose bazodutegurira utuntu twiza abaririmbyi nahone tuzoshobora kubereka ku buryo umuntu ashobora kutubwira ati je nakunze bari abantu ndashaka kubarungikira ibihumbi 100 ibihumbi 500 miliyoni aho ndiko navuga mu marundi arashobora mugabo urumva ashobora kubishira mu makanadiye mu manyamerika senkani $100 muri ico gihe turashobora guca tumuhuza nabo directement kugira ngo ashobore kubafasha. Donc umuntu wese akeneye gufasha arashobora kuraba Gisha TV kugira ngo arabe ibiriko biraba byose ico ashaka gushigikira. Kubera ko Gisha TV twaravuze yuko mu bikorwa bikomeye ni kugira ngo tugaragaze ibyo bikorwa by'abana bacu by'abatoyi bacu canke n'abakuru bacu kumbura abantu benshi batazi ko abantu benshi barazi Apollinaire barazi Pasteur Dudu Apotre Apollinaire n'abandi baririmbyi bakomeye b'abarundi mugari abandi bana batowe bafise impano ariko atawubazi gasanga rero bariko bararwana kugira ngo bazoje muri studio yegeranye 40-50 ibintu nkamwe n'ivyo abo rero nibo twe dushaka gufasha cyane. Yego urakomegisha cyane. Amen. Entreta bariko baradukurikirana bumva amajwi y'abakobwa nuko mutabazi n'abakobwa beza cyane bambaye ubwiza bw'Imana. Amen. Kandi aho hanze nimba ari umusore yuzuye muhemu wera yuzuye muhemu muhemu ariko kandi ahagaze neza ko dushaka abantu bahoba iyo muzi abantu bahagaze neza cyangwa bahoba nimumfate nabi nshatse kuvuga abazi iyo baja. Cyane bashobora kunyakura nyuma nkababariza publicity iragiye. Urakoze cyane rwose Pastor kuri ibyo bibazo tukubajije wishuye abavyumvise donc murashaka kuja kuri Gisha TV mukaraba ukuntu mushaka gufasha mukakora Gisha TV izobishura ikabashira mu contact direct nabo bantu. Weretswe kwinjira mu matopic ari specific cyane nzi ko abajene bakunda cyane kuvyerekeye ukuresha ugutereta mu Kinyarwanda mariage divorce ibintu byose tugiye kuvyinjiramo uyu munsi Pastor uravuga ko iyi programme ya mbere turayugaye ubu rero tugiye kwinjira muri iyo tugiye kwinjira muri iyo reka tugatoye twinjiremo.